Auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyamaniwe abategurira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza mutimbega psychologue. Uyu munsi waduteguriye ikiganiro kimeze gute? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka kwiyicwa ry'umurundi aherutse kugandagurwa acumiswe mu gihugu ca Kenya. Umurundi yacumiswe hari kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Rero kino kiganiro nico nashimye kugarukako kugira ngo tubandanye dukeburana, tubandanye tuyaga ku barundi basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya, tuvugane ukuntu bashobora kwitwara, ukuntu boshobora kwitwara, kuko ugiye kuraba n'impamvu ubwo rupfu kwabaye ukwitiranya, kuko aba bantu bo muri Kenya ugiye kuraba uno munsi babona ibiriko biraba muri South Africa, nabo mengo baciye bagomba ko byoca biba nkuko biriko biraba muri South Africa. Rero muri no misi hariho abakenya benshi bariko baridoga bavuga ngo abanyamahanga ngo baje ko kubatwara ngo ubuzi, abandi nabo ugasanga bariko bavuga ngo abarundi, na cyane bakunze kuvuga ngo abarundi ngo bafise ngo ivyangombwa ngo byo muri Kenya, ngo bahawe ivyangombwa byo muri Kenya ngo kugira ngo bazoje ngo gutora ngo mu mwaka wa 2027 ngo bazoje ngo mu matora y'umukuru w'igihugu. N'amatora ariko tunganijwe yategekanijwe mu mwaka uza, mu mwaka wa 2027. Rero aba bakenya bamwe bavuga bati abarundi bafise ivyangombwa vyo ngaha muri Kenya ngo kugira ngo bazoje mu matora ngo kugira ngo bibire amajwi ubusanzwe atwara igihugu, ngo niwe ngo yabahaye ngo ivyo vyangombwa, ngo niwe yatanze uburenganzira kuri ivyo vyangombwa. Ariko ugiye kuraba ukuntu bariko baravyifatamwo, ukuntu bariko baravyiyumvira, urabona yuko ari ukwihenda cane, kuko abantu benshi mu gihugu c'u Burundi bavuyeyo baje ku maresepase, zirya resepase zimara umwaka umwe. Rero resepase imaze kuba expire, umurongo wa Safaricom, uwo murongo aba yaguriye ko kuri iyo resepase uca wugagwa kubera ivyangombwa vyiwe biba vyamaze kuba expire. No rero akazi kose ukora, akazi kose wisumamwo, utegerezwa kuba ufise umurongo wa M-Pesa wa Safaricom, kubera mu gihugu ca Kenya abantu benshi bakoresha amahera bakoresheje M-Pesa. Mu kuvuga M-Pesa ni nka kujya kwa Arimikashe mu gihugu c'u Burundi, nivyo bigwiriye ino mu gihugu ca Kenya. Amahera ari palpable uyu munsi ntariko arigaragaza cane mu banyagihugu, kandi udafise umurongo wa M-Pesa mu vyo ukora byose ntaco woba uriko urakora. Rero aba bantu bo muri Kenya, na cane bano bantu baciriritse, abantu usanga batagomba no gukora, usanga atanu umwete wo gukora, abantu bishinga ibiyayuramutwe, abenshi usanga bavuga ngo abarundi ngo baraje kubatwara ubuzi. Abarundi nibo bavugwa cane kubera nibo bibonekeza cane mu buzi buciriritse, nko haba nk'ubuzi bwo gutemberereza, ubuzi nyene bubayabaye, ubuzi bwo hasi, nibwo abarundi benshi bakora. Niyo mpamvu rero aba banyagihugu batoya nabo baca bavuga bati abarundi baje kubatwara ubuzi. Igihugu ca Kenya ntabwo kibamwo abarundi gusa, ntabwo abanyamahanga bakibamwo ari abarundi gusa, ahubwo harimo n'abandi, hari abanyarwanda, hari abakongo, hari abasomalia, hari abanigeria,
hari abanyamahanga benshi batandukanye, ariko ugiye kuraba abo mu Burundi nibo boba bibonekeza kubera bakora ubuzi buciriritse. Mugize iminsi mwumva n'aba content creator bamwe bagomba gukora ama content bavuga ku Barundi cyane. Aya bitwa ba Jawojinga ngaha barakunda gukora udu content kugira ngo bagume bavuga izina ry'Abarundi bakorera muri Kenya, ariko bajya bo hari naho boba bariko babikora kugira ngo baronke engagement, kugira ngo baronke abantu babakurikirana, kuko baramaze kubona bakoze content ivuga ku Barundi yuko iyo content ishobora kubinjiriza, ishobora kubazanira akantu. Ariko rero abumviriza abo ba content bakunda kuvuga ku Barundi cyane, nabo ntibabitahura kumwe, kuko kujya kuntu biba biriko biravugwa bavuga bati baraje kubamarira ubuzi, abantu benshi hari abantu baca babitahura uko nyene, baca babibona uko nyene. Niyo mpamvu rero uyu munsi mwino minsi Abarundi bariko baraca mu bibazo bikomeye cyane, batanguye no kuza bamwe banyuruzwa, abandi nabo batanguye kuza baricwa. Murumva yuko ibi bintu ari ibintu bimeze nabi kandi biteye n'ubwoba, kuko bamwe ugiye wumva ukuntu bavuga bati mu mwaka wa 2027 Abarundi bakorera ngaha muri Kenya ati bazoca babirukana canke bazoca babagirira nabi. Murumva yuko ivyo bintu bitariko biraza neza ako Barundi basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya. Rero reka ngaruke kuri runo rupfu rw'uno mwene wacu yaraye acumiswe imbugita. Yari usanzwe yikorera utwiwe, yaba mu bice bya hitwa Kawangware ni muri Kenya vereza na Nairobi. Uwo yarashoboye gucumitwa imbugita hari mu ijoro, ari mu kazi kiwe ka misi yose, yamudandaza. Rero umukiriya wiwe ngo niwe yamwishe. Uko numvise byavuzwe yuko umukiriya wiwe ari we yamucumise, yaragiye aramugurira, amaze kumugurira aramushorera, aca arongika ku nimero amuhaye, aca haza izina ry'Umukenya. Hamaze kuza izina ry'Umukenya, uyo mukiriya wiwe aca amubwira ati wewe wararonse ID, tizana ID no kuvuga icyangombwa ni nk'akarangamuntu. Aca avuga ati izana akarangamuntu. Uyo mutipe nawe avuga ati je nta karangamuntu mfise, iyo ngaha muri Kenya ati ntayo nahawe. Umugabo rero kubera yabonye haje izina ry'Umukenya, aca abandanya amwitandagaza ko, abandanya amubwira ati zana iyo karangamuntu, mwarahawe karangamuntu. Murazi yuko bigize iminsi bivugwa ngo hari Abarundi bahawe karangamuntu ya Kenya kugira ngo bazoje mu matora, kugira ngo bazoje kwibira amatora wabahaye ivyo bitamburisha. Ariko sivyo, kubera ino nababwiye umaze gushika ino udafise ufise laissez-passer ikamara umwaka, imaze kumara umwaka na carte simu ba warayiguriye ko ica iba expire, baca bayugara bakaca bayihereza uwundi. Rero uyu mwene wacu ari muri bamwe baba baragize abagenzi abantu bino muri Kenya, bakabasaba yuko bo bagurira umurongo kugira ngo babandanye bakoresha M-Pesa, kuko M-Pesa niyo ingirakamaro mu gihugu ca Kenya, kuko abantu benshi niyo amahera bayagendeza ku murongo wa carte SIM, amahera palpable ntagwiriye cyane. Rero uyo ni umwe muri abo bashobora kuba barabwiye Abakenya kugira ngo babagurire umurongo, kugira ngo babandanye biyungunganya, babandanye bakoresha M-Pesa, babandanye ivyashara vyabo bimeze neza. Rero ico nico catumye uyu mwene wacu ashobora gucumitwa n'uwo mukiriya wiwe. Mwene wacu umunsi yacumiswe imbugita, akaba atakiri mu mwuka w'abazima, akaba yaciye acikana, akaba yaciye apfa. Murumva yuko ari ibintu bibabaje ku Burundi n'Abarundi basanzwe baba muri Kenya. Kaduhoze umuryango w'Abarundi baba muri Kenya, duhoze n'umuryango wiwe w'amaraso,
kuri rino sanganya ryashikiye uyu mwene wacu aherutse kwicwa mu gihugu ca Kenya. Imana imwakire mu bwami bwayo. Ariko rero barundikazi musanzwe muri hano mu gihugu ca Kenya, mwiyubare cane muri bino bihe bitoroshe, ibihe vyegereje amatora, hama hibonekeza ubugizi bwa nabi nk'ubwo. Rero kandi uno munsi abenshi bariko baravuga yuko abarundi bafise ama ID, ariko sivyo. Cenda bibeshuza yego nimba aho bari habayafise ivyo ntibindaba, kandi sinjejwe gukontrola abarundi bari mu gihugu ca Kenya baba barahawe ivyo vyangombwa biciye inyuma y'amategeko canke biri mu mategeko. Ariko ico mukwiye murakwiye kwiyubara muri no minsi, kuko hatanguye kuza urunwa, hatanguye kuza haraza ibintu nk'ivyo, uzosanga hariho abarundi benshi bazobigiriramwo ingorane, na cane aba barundi bibonekeza, aba barundi na cane babatembereza. Abenshi usanga atana passport baba bafise, ivyangombwa vyabo vyarabaye expire. Hariho abazanywe bahenzwe, ugasanga baje atana ivyangombwa bafise. Ariko kugira ngo wiyungunganye mu kazi kawe ka misi yose, utegerezwa kurondera uwo murongo wa M-Pesa. Benshi baca barondera abakenya bakabagurira iyo mirongo kugira ngo babandanye bakora ivyashara vyabo, babandanye babikora neza, kugira ngo bitere bija imbere, bitere bigenda neza. Rero barundikazi, mwebwe mukoresha zino linye za Safaricom, mukoresha M-Pesa mu vyashara vyanyu mukora, nimba uzi yuko iyo carte simu yanditswe ko umukenya, haza izina ry'umukenya, muragaba kuko aba ba Kenya abonye akurungikiye hakaza izina ry'umukenya, aca yibaza yuko wewe wamaze guhabwa icyangombwa ca hano muri Kenya. Rondera abarundi bene wanyu baba bafise amapasiporo babagurire, kuko umengo pasiporo imwe urashobora kuyigurira ko linye 5. Murondera abarundi babagurire, bafise amapasiporo babagurire. Akindi naco, abantu mudafite amapasiporo mwihutire kuja kuyarondera, nk'uko perezida wa diaspora yama yabisemereye. Baranavyoroheje, uyu munsi uvuye mu gihugu ca Kenya hari copie de recommandation batanga muri diaspora kugira ngo ushobore kuca uronka pasiporo vyoroshe uri mu gihugu c'u Burundi. Rero mugende murondera amapasiporo, hanyuma muze mwigurire imirongo yanyu ku mapasiporo yanyu, hanyuma mubandanye mukoresha imirongo yanyu, murandanye mukora ivyashara vyanyu atangorane. Ariko ico mukwiye kumenya, mubandanye mwirinda cane mw'iyi misi, na cane muri South Africa hariko haraba bijya bintu bimeze kurya. Nino hariho abipfuza yuko vyogenda kurya, na cane aba banyagihugu baciriritse, kuko nta muntu afise amaprote, nta muntu afise ubuzima bwiza yoja muri ivyo. Na cane aba banyagihugu abatubana mu maprote bakosa amazu, abenshi baradufitiye inzigo, abenshi barabafitiye inzigo. Rero mubandanye mubiyubara. Ikindi naco, mu buzima ukora mutahe kare, 3:00 ntizibarengane, 3:00 muzobe mushitse ku mihana. Mutahe kare, mutekane, ayo mutaronse ku murango ivyo mwijoro muvyihoze. Mutahe hakiri kare kugira ngo mubandanye mwirinda abano bantu bagomba kutugirira nabi, bagomba kugirira umurundi inabi. Ndazi yuko iki gihugu kirimwo abantu benshi, ariko abantu bavugwa cane ni abarundi. Abantu babavuga ni aba bantu bakenye. Abo bantu bakenye nibo batubona cane. Ariko iyo tukaza dufise imitahe canke tukaza dukora nk'aba Nigeria, tukaza dukora nk'abasomalia, tumeze neza dufise imitahe, uyu munsi ndazi abanyagihugu bo hasi baba badutinya kurya, batinya umusomalia, baba badutinya kurya, batinya Nigeria. Rero kubera natwe twaje dukenye, twaje dukora ubuzi bwo hasi twibonekeza, baca badukengera, nayo mpamvu bariko baragomba kudufata nabi. Ariko rero abantu bashobora kudushikira imbere, mudushikira imbere, habeho
amashirahamwe yitaho agateka kazina muntu adukingire, kuko ndabona mu minsi iri imbere n'ivyagumuku umurundi yicwa kakaba kamizwe n'ingoma, ucumengo hapfuye akayabu, uzoza usanga bagiye barakuramwo kamwe kamwe, mu nyuma bace babigira nk'akamenyero, hanyuma batumare, udusanga uburundi buriko burahahombera. Rero ikiganiro nari nabateguriye nico kigaruka kuri rino yicwa ry'abarundi bariko baraza barakuramwo kamwe kamwe bano bakenya, na cane cane kuri iri ry'uyu mwene wacu yapfuye hirya ejo kw'igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 5 umwaka w'2026. Imana ibahezagira abantu mwashoboye kumviriza kino kiganiro. Nawe utaha mu kindi kiganiro, reka dusubire mu kindi kiganiro kizokurikira. Merci beaucoup.